Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Sangwa ikaze mwebwe mwese mukurikira iradiyo yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu. Kaze mwana makuru yo kuri uno w'Imana genekerezo rya 13 mu Kakaro umwaka wa 2025. RPA munayikurikira kandi muciye ku buhinga ngurukana bamenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Ingingo nkuru zigize amakuru y'uno munsi akaba arizi zikurikira. Abantu bane baramaze gufatwa n'ingwara ya kolera muri komine ya Muha mu mazone ya Kanyosha. Abajejwe intwaro muri iyo komine bakaba bemeza ko iyo ngwara imaze kwibonekeza kandi ko yaturutse ku bukene bw'amazi meza buhanze igihugu. Ubwicanyi hirya no hino mu gihugu burabandanya akwibonekeza. Kuri uyu wa gatandatu ibiziga bibiri by'abagabo byaratowe ku mutumba wa Nyabiharage ni muri komine ya Gisuru mu ntara yagutse ya Buhumuza. Nayo abakoresha ibarabara rya Ngozi Masanganzira baratera akamo abajejwe intwaro gukura ikonteneri yatimbagariye mwibarabara kuko imaze igihe iteza amasanganya, mbere hakaba hari n'amaze kuhasiga n'ubuzima. Anayandi ni mukanyisase inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa. Reka ano makuru tuyahere muyavugwa mu gisata c'umutekano. Hari ibiziga by'abagabo babiri byatowe kuri uyu wa gatandatu ku mutumba wa Nyabiharage uri hagati ya zone Rusengo na komine Gisuru, zose nizo muri komine yagutse ya Buhumuza. Ababonye ivyo biziga nuko basanze biboshe kandi bacumiswe imbugita mu mitima, biboneka ko bishwe bagandaguwe bunyamaswa. Aba bagabo bakaba batamenyekanye imyidondoro yabo. Icyatangaje abanyagihugu nuko urongoye zone ya Rusengo yaciye yihutira guhambisha abo bantu atamatohoza abanje kuba. RPA tubandanize amakuru twateguriye muyavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Nene yabwiye mu ntanga marara zano makuru abantu bane baramaze gufatwa n'ingwara ya kolera muri amwe mu quartier ya zone Kanyosha. Ivyo bikaba biteye amakenga abanyagihugu bo muri zone vyegeranye ya Musaga, zomi zo muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura zibonekezamwo ikena ry'amazi meza. Bamwe mu banyagihugu bakoresha amazi y'uruzi Kanyosha ayo nayo akaba arimo imyanda myinshi, bagasaba ishirahamwe Regideso gutorera inyishu iyo ngorane. Emmanuel Niyungeko aratubwira ibijyanye n'iyo myidogo y'abanyagihugu bo muri komine Muha bitewe n'ikena ry'amazi meza. Abanyagihugu bane bamaze gufatwa na kolera babonetse mu makariti ya Kajiji na Busoro muri zone Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura mu kiringo kidashika ku ndwi zibiri. Amasoko yacu muri iyo zone avuga ko byaturutse kwikena ry'amazi meza. Ivyo rero bikaba biteye amakenga abanyagihugu muri zone ihegereye ya Musaga, zompi zo muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura zibonekezamwo ikena ry'amazi. Bamwe mu banyagihugu ngo bavoma uruzi Kanyosha rwuzuyemwo imyanda myinshi. Uyu munyagihugu muri zone ya Musaga aravyigana. Makarti ya Kamesa kwefu, karti ya Gisho, karti ya Busoro, ni karti isa n'izibagiwe aho ni amazi nabura rwose. Hateye n'amakorera abayigihugu baho birirwa barakuba induru baja gusoma mu ruzi Kanyosha. Ku ruzi Kanyosha n'imicafu y'ubwoko bwose, nigwatamwo amayarara mabi yose yava Akagera. Ku bw'abo banyagihugu ibomba rimwe ryubatswe n'ishirahamwe Amazi Wota muri kariti ya Kamesa yo hepfo ngo ntirishobora gukwira igitigiri c'abantu basanzwe baba muri ako gace, bagasaba ishirahamwe Regideso gutorera umuti iyo ngorane. Karti ya Kamesa kwefu hari robine rudende y'Amazi Wota ivyo bikora ukiya rero ni marobine abiri bari bashizeho ntibashiramo amatiyo urumva yakora gahato. None katirimwo hafi ibihumbi ngira ngo 10 vy'abanyagihugu, robine rimwe bwumva bovoma gute? Aho rero niho havoma n'abo muri karti ya Busoro. Turasaba leta Regideso irabe ikintu yokorera izo karti
zibangamiwe cyane. Indwara ya kolera ikaba yarabonetse kandi mu yahoze ari komine ya kera ya Kibago intara ya Makamba mu ntango z'uku kwezi kwa Mukakaro, indwara yahitanye ubuzima bw'abantu 5. Arakoze Emmanuel Niyungeko. Nayo abajejwe intwaro muri komine ya Muha mu gisagara cya Bujumbura baremeza ko indwara ya kolera imaze gushwara amakartier ya Busoro na Kajiji. Venice Ndabagoye, umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe iterambere muri komine ya Muha, amesha ko iyo ndwara atakindi yaturutse ko atari ubukene bw'amazi meza buhanze abanyagihugu. Tumumvirize. Nivyo muri iyi minsi haribonekesha ikibazo ca kolera muri serire Busoro na serire Kajiji parti imwe ari ahantu bashirika muri raporo batanze batwigiye ko haraba amakaya ya kolera yamaze kwibonekeza, kandi no muri sante nyene raporo batanze baravuze ko ayo makaya yabonetse. Umva ko ibibazo bitangiye kuboneka bivanye n'iryo bura ry'amazi. Murabona ko igisagara ko cari cyubatswe mu myaka iheze siko kiri magitera caguka urugero, kandi bivuga ko ari rurerure, akaba ari bimwe bisho bigenda bigagiye ikibazo sito nk'amazi. Amazi yari yagenewe kitararonka ayandi makati yongera ko usanga amazi acaba ikibazo. Tuyo turabaza muri iyo shirizo tubwiye ati n'imiringoti yatwara ayo mazi imwe niramaze gusaza n'iya kera tugeze kure, bisaba ko basubiri impamvu usanga amakati amwe amagiye aragura amazi. Niyo gihugu ihumure yoronka nuko ababicishwe cyari bari ko batayico batareze amaboko, kandi na administration nayo nyene igume bikurikirana hafi kugira ngo arabe yuko umunyagihugu ashobora koroherezwa mu kuronka amazi. Iryo jwi rya Venice Ndabagoye, umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe iterambere muri komine ya Muha, tukaba turikesha Radio Culture. Turabandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata c'ubutungane. Ukutubahiriza uburenganzira nyamukuru bw'abanyororo nko kubijanye no kwivuza, gufungura hamwe no kuba mu nyubakwa zibereye ni zimwe mu ngorane zihanze abanyororo mu Burundi. Ivyo kandi ngo n'ubundi buryo bwo gufunga abantu hadakurikije amategeko mpuzamakungu abigenga. Bivugwa n'ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu hamwe n'akabanyororo APRODH mu kigeranyo cyo muri Mukakaro uyu mwaka ku bijanye no gufunga abantu mu buryo butubahirije amategeko. Idonido na David Claude Mbananayo. Mu bijanye n'uburenganzira bwo kwivuza ku banyororo, ishiramwe APRODH muri ico cegeranyo rivuga ko ryasanzwe ubwo burenganzira bwo kwivuza ku banyororo mu Burundi budashemeye. Iryo shiramwe rigasigura ko amagara yo mu mutwe y'abanyororo ari kimwe mu bitigera vyitabwaho mu mabohero atandukanye mu gihugu. Ikindi nuko abanyororo baba bakeneye ubuvuzi bwisununuye hanze yaho baba bafungiwe, badaheza ngo boroherezwe n'abarongoye amabohero mu kuronswa impusha zo gusohoka. Ishiramwe APRODH rikanegura ko ivyo biruko mu gihe umurundi wese yaba widegemvya canke uri mwibohero bafise uburenganzira bungana mu bijanye no kwivuza uko biri mu mategeko y'igihugu eka mbere na mpuzamakungu mu bijanye no kubahiriza agateka kazira muntu na cane cane mu bijanye no kwivuza. Mu ntumbero yo kwitaho amagara y'abantu, leta ibicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ikaba itegerezwa gushiraho umuganga mu mabohero akurikirana ibijanye n'amagara y'abanyororo. Mu bijanye no kuronswa ibifungurwa, ishiramwe APRODH rishikiriza ko ryasanze hariho ubukene bukabije bw'ibifungurwa ku banyororo ibitera vyunyuka muri kino gihe. Iryo shiramwe rikamenyesha ko abanyororo bashobora kumara iminsi eka mbere n'indwi badafungura nk'uko vyari bitegekanijwe. Iruhande yuko ivyo bifungurwa baronka ari bike, bikaba kandi bidafise intungamubiri zikwiye. Abanyororo bakanegura ko uko gufungura nabi biva kandi no kuri bamwe mu barongoye ayo mabohero banyuruza ibiba bigenewe abo banyororo. Ku bijanye n'inyubakwa z'amabohero, ishiramwe ya APRODH rishikiriza ko nyinshi muri zo zishaje kandi zitigera zisanurwa. Ivyo bikunyurwa n'ubwinshi bw'abanyororo, aho gushika uyu munsi hariho abanyororo bakirara hanze kwisima, aho usanga atanizo kwipfuka baba bafise, aho baheza bakanyagirwa n'imvura kubera izo nyubakwa ziva. Ubwiherero buke kandi budatunganijwe neza n'ubukene bw'amazi bikaba biri mu bituma haduka ingwara zandukira ziva ku isuku rike. Ibeza bikagorana kuko muri ayo mabohero atabushobozi bukwiye baba bafise bwo guhangana n'izo ngwara. Ikindi gishikirizwa n'ishiramwe ryitaho agateka k'abanyororo APRODH nuko gushika ubu hariho abanyororo bataronka uburenganzira bwo kurabwa n'imiryango yabo na cane cane ifungwa za politike, abandi nabo ugasanga bafungirwa kure y'imiryango yabo. Ni mu gihe itegeko risubiramwo ibijanye n'amabohero rivuga ko umunyororo wese afise uburenganzira bwo kurabwa na cane cane n'abagize umuryango wiwe canke uwundi muntu wese ashobora gufasha mu bijanye no kubaho neza kw'abanyororo. Muri ico gihe umuryango wiwe ukaba wemerewe kumufasha
gufasha canke kuremesha uwabo abafunzwe. Arakenuye na David Claude Mbananayo. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. Rupeya turabandanya n'amakuru twabateguriye. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine Bugabira intara ya Kirundo baridoga ko inyuma y'ukwezi uwahoze ari buramatari w'intara ya Kirundo atanze koko inyubako zose zakurikije amategeko zosamburwa mu isoko rya Ruhehe muri iyo komine. Iyo ngingo ikaba itarashigwa mu ngiro. Abo banyagihugu bavuga ko mu gihe kwaduka isanganya y'umuriro imodoka zo kuzinya zitoronka aho zica kuko izo nyubakwa zazibiye inzira. Ikigo tubibaze na Desh Irakoze. Kuri uyu wa 13 mukakaro ukwezi kurarumanye abarongoye amakomine ya Bwambarangwe na Bugabira bahawe itegeko n'uwahoze ari buramatari w'intara ya Kirundo Victor Segasago ryo kubomora inyubakwa zose zubatswe hadakurikije amategeko mu masoko ya Mukenke hamwe na Ruhehe asanzwe ari muri aya makomine abiri. Naho rero mu isoko rya Mukenke iri muri komine Bwambarangwe iryo tegeko ryahavuye rishigwa mu ngiro haheze indwi zitatu iryo tegeko ritanzwe. Abanyagihugu bo muri komine Bugabira bo bavuga ko kugeza uyu munsi akajagari kakiri kose mu isoko rya Ruhehe udukioske tubiri gusa ari two twasambuwe. Kugeza ubu rero udukioske nitwo twasambuwe, izindi ntaho zizosamburirwa ahandi nta cahindutse. Akajagari gusa muri iyo soko ronka naho uhonyora abanyamaguru bakakura aho uca. Izo nyubako zidakurikije amategeko zigizwe ahanini n'udukioske badandarizamwo zirindane mu isoko hamwe n'inyuma y'isoko ibituma inzira zicamwe abantu zaga n'imiduga yoza gutabara mu gihe ho kwaduka isanganya ry'umuriro zitoronka aho zica. Hari zubatse inyuma y'isoko nizose hagati y'isoko n'abamaguru ntibaronka aho bacana kizimyamoto yoza ntibaronka aho batuma igihe ho bisanganya ntibaronka yica. Vyigumizwa nyene mu isoko yacu yo mu Ruhehe. Abanyagihugu bo muri komine Bugabira basaba Victor Segasago yahawe kurongora intara nshasha ya Butanyerera aho intara ya Kirundo ibarizwa gukurikirana neza ishigwa mu ngiro ry'itegeko yatanze kuwa 13 Ruheshi uyu mwaka kugira izo nyubako zidakurikije amategeko risenyugwe mu isoko rya Ruhehe ibugabira nkuko vyakozwe no mu isoko rya Mukenke iri Bwambarangwe ku neza y'abanyagihugu bose. Nadesh Irakoze. Twananize ano makuru mu gisata c'imibano. Abanyagihugu baca kwibarabara rya Ngozi Masanganzira basaba ko ikonteneri gihagaze kwibarabara ku mutumba Rusuguti hafi gatoyi y'uruzi Nkaka ko gukugwayo kuko kiri ahantu hasanzwe habera amasanganya menshi. Bamwe muri abo banyagihugu bemeza ko hari abamaze kwasiga ubuzima biturutse kuri ico gikonteneri. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira ibijanye n'iyo konteneri. Ico gikonteneri caguye ku metero 200 uvuye ku kiraro c'uruzi Nkaka rugabura makomine ya kera ya Ngozi nagashikanwa ku mutumba Rusuguti wa komine n'intara ya Ngozi kiramaze ukwezi kurenga. Amakuru ava muri komine Ngozi avuga ko ico gikonteneri ari c'umugwizatunga yitwa Terence wo mu gisagara ca Ngozi kiri kwibarabara ku ruhande go bamanuka nk'abagiye ku ruzi Nkaka. Eka abaza aho hantu bavuga ko hamanuka cane kandi hama habaye amasanganya menshi. Mbere n'ico gikonteneri kiramaze guteza amasanganya nk'uko uyu munyagihugu w'Ingozi avyivugira. Nashunguruka cane kandi iyo konteneri iri mu mukono w'abamanuka. Aya masanganya nyene bamaze kuyatetsa amaze guhitana abantu bashika kuri 3. Amakuru ava Ingozi avuga ko hoba kutumvikana hagati y'umugwizatunganye n'ico gikonteneri yitwa Terence hamwe n'ishirahamwe rijejwe gutoza ivy'amakori n'amatagisi Ober kukugene iyo konteneri yovanwa muri ico kibanza. Eka ngura abajeje intwaro aho Ingozi basanzwe bazi ico kibazo kuko cama cavuzwe. Twasabwa yuko yo hapfa kandi namaze kuvugwa no mu nzego zitandukanye, ariko rero ntawe umenya impamvu bitava mu nzira ahandi hoho itavuye n'abandi bantu batahaguye. Kuko abanyagihugu bo muri komine Ngozi basaba ko ico gikonteneri cyo kugwa muri ico kibanza mu maguru masho ngo nayo mu gihe vyobandanya uko amasanganya ashobora kuba menshi. Amakuru yo kwizera dukura mu bajeje intwaro muri komine Ngozi avuga ko ico kibazo bagishikirije ababakurira. Arakoze na Emmanuel Ndayishimiye. Bamwe mu banyagihugu biyunguruza bafata ibarabara rya Bujumbura Jenda Mwaro bavuga ko ikena ry'igitoro rimaze igihe gibonekeza rituma ukwiyunguruza akutoroha kiretse iduga ry'ibiciro vyo kwiyunguruza. Abo banyagihugu baravuga ko umutekano wo mwibarabara udakwiye bivanye nuko abashoferi baba baronse ibitoro babatwara nabi mu gupakira abarenze abemewe n'amategeko. Basazana iburo aratubwira ivyo.
nkuru. Abanyagihugu biyunguruza bafata ibarabara RN7 Bujumbura Mwaro baganiriye na RPA bamenyesha ko biturutse ku ikena ry'igitoro ukwiyunguruza bitaborohera. Mu ngaruka iryo kena rigira ku kwiyunguruza kw'abanyagihugu zivugwa na bamwe muri abo nuko ibiciro byo kwiyunguruza byadugijwe cyane. Uyu munyagihugu amenyesha ko ibiciro byadugijwe inshuro zirenga 3. Ikemura ko yari ku 6,500 mugabo ubuye itike ari 225. Ukuri turatakamba ko bodufasha bakatugirira imbabazi. Hambavu y'iryo duzwa ry'ibiciro abo twavuganye mu banyagihugu bamenyesha ko no gupakira abashoferi barenza ko abemerewe n'amategeko bakagenda mu modoka ari benshi. Kubona probox hicara abantu bari imbere mu ntebe y'inyuma hicara abantu 6 ntibatinya no gushira muri kapo umushoferi agenda akata akubita kubakira amagize n'akantu gato ntiyoronka niya kwepera imodoka yoja mu mwonga. Umwe mu bunguruza abantu kuri iryo barabara RN7 avuga ko igituma baduza amafaranga yo kwinguruza bakanapakira abantu benshi ari uko ngo nabo baba baguze igitoro kuri magendo ku mafaranga menshi bakanongerako kandi bagafumbatisha abapolisi babareka bagapakira abarenze. Yaba abanyagihugu bunguruzwa muri izo modoka ikambere n'abazigendesha bose basaba leta gutorera inyishirama ingorane y'igitoro baye akananira bahinga mu Burundi. Tukibandanya amakuru twateguriye mu cyo gisata nyene c'imibano abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'Imuramvya baridogera amanyanga yibonekeza mu itangwa ry'inzoga zo mu bwoko bwa Primusi rigakogwa ni depo yaho bagasaba abajejwe intwaro kwikurikiranira hafi. Iyi nkuru twayiteguriwe na Remy Nderakufi. Iyo mega ya Bralud ivugwamwo amanyanga niyo umugabo uzwi ku izina rya Felix iri ku musozi Burambana kilometero 3 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya. Ayo manyanga hanini avugwamwo ujejwe ishirahamwe Bralud ariwe bita Dege mu Gifaransa cyo kumwe n'utwara iyo mega ariwe bita Jeha ko inzoga ziza ariko zigaca zinyika kubera hacaza bazipakira ku makinga no ku mapikipiki bakazitwara mu misozi kuzigurisha ku giciro c'umurengera. Ayo cupa rimwe rica rigwizwa na kabiri ku giciro cashinzwe na leta. Aha mwenga azingoma Kalamamoka ndaga kurikirana ikingira ngani agatonda abantu b'amakinga no gutobose no kamere abantu bajyanye n'amamoro nukuvuga isanzane kundola bibiri kandi bibiri ofisiyele mani delegate kwirango kumvikana n'abanyindani muri bayigura anje kandi nyereze nk'amini nukuvuga ni twese twade abasagenda mu mihanda n'abantu bahurije ibihumbi ajyaye kuba demishense kuba rero cyari bafwaze. Kubera iryo kena ry'ibinyobwa rero vya Bralud abana bakiri bato baraheza bakihereza inzoga zikaze ugasanga naco bagihereza amaboko. Ibibazo nyamukuru yagaze ko bari mu myidodombo y'imanza wico bakoresha ubasanze basukiri abantu bashabanye amafaranga bazibireza mu cyama plastic ibinyobwa zaje ngo ziri mu kayanza nakamara maza abantu n'abajene namwe bikomeye zo barimo bisaba koronisha. Abo banyagihugu bagasaba abajejwe intwaro gukurikirana hafi ico kibazo. Aha twabibutsa ko umushikiranganje w'intwaro yo hagati yari yatanze itegeko ku bajejwe intwaro mu nzego zitandukanye gushira mu ngiro y'ibahezwa ry'ibiciro zashinzwe na leta. Reka dushimire na mugenzi wacu Remy Nderakura. Nino ngaha kwino nkuru ya mugenzi wacu cyosozera ko ano makuru twateguriye yo kuruno w'Imana. Abashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo gutegabire ano makuru. Bagenzanje umwese kuco yafashije kugira ano makuru ashobora gutorokanywa ndabakengurukiye. Mwebwe ivyuma nabo nyene ndabashimiye. Hervé Nuhire meje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabateze.